twasohoye urwandiko mu ntumbero yo kwiyamiriza inyuruzwa n'igipolisi ca Tanzania ry'impunzi z'abarundi barenga batanu muri iri joro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu Rusama, aho igipolisi ca Tanzania ciraye mu mazone ya 11, 13 na 17 kigatwaramwo abarundi batari bake. Ni ibintu rero duteye ivyatsi, n'ibintu biteye isoni n'agahinda ku gihugu casinye amasezerano yo gukingira impunzi. Biravugwa rero ko polisi ya Tanzania kenshi usanga ikorana na bamwe mu ndongozi z'impunzi cane cane baba nabo nyene bafise umugambi wo gushigikira ibijanye n'itotezwa ku barundi kugira ngo bashobore gutaha ku nguvu. Rero tukabona ko wari umugambi ukorwa na leta ya Tanzania mbere ifadikanije na leta y'Uburundi kugira ngo abarundi batahukanwe ku nguvu. Ivyo rero vyabaye muri iryo joro, biratwibutsa n'ubundi vyabaye mu mwaka wa 2020 mw'ijoro ry'itariki 22 rishira uwa 2023, aho abarundi nabo nyene isinzi batewe n'igipolisi ca Tanzania mu makambi y'impunzi y'Imutendere na Nduta nyene, bagatwara abarundi batari bake mw'ijoro, aho vyarangiye benshi muri bo baburiwe irengero, abandi nabo bagahabwa igipolisi c'Uburundi. Ni ibintu bibabaje cane kuba vyokorwa n'igihugu casinye amasezerano akingira impunzi. Nico gituma twebwe muri CBDH-Vicar dusaba ubwa mbere na mbere leta ya Tanzania guhagarika ico kintu cose cotuma gikwega ibijanye no kunyuruza impunzi. Ikindi naco tukabasaba kwerekana aho abo bantu bari kugira ngo n'imiryango yabo ishobore kubabona, ishobore guhumurizwa. Turasaba kandi leta ya Tanzania kutabandanya ikora ibintu nk'ivyo, ahubwo yubahiriza amasezerano yonyene ubwayo yasinye yo kubahiriza impunzi. Turasaba kandi leta y'Uburundi guhagarika ico kintu cose cotuma igerageza kuryoshya leta ya Tanzania kugira ngo impunzi z'abarundi zirukanwe, ahubwo igerageze kugira ngo abo barundi bafate ingingo yo gutaha ubwabo, ibanje gukora ibintu kumbure baba bariko barayisaba bijanye n'umutekano, bijanye n'agateka ka zina muntu.